bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ndabahaye ikaze muri ano makuru yo kuri wa gatanu igenekezo rya 10 mu kakaro umwaka wa 2020 ano makuru tuyatangurira kuri zingingo nkuru ziyagize zirikana UB95 nishira hamwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu bwabereye muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 1995 iryo shira hamwe ryaratunganije ibirori byo kwibuka abahasize ubuzima n'icibutso cabo bahitanywe n'ubwo bwicanyi kikaba carubatswe mu kigo ca kaminuza co kumutanga nyuma y'imyaka 25 abo bacitse ku icumu basaba ko kuri koja habona ku vyabaye ariko kubw'urunani Seforo Arusha umugwi wo kuvugana kuri no kurekuriranira warukwiye kubaka icibutso kimwe kugira ufashe abarundi gusubiza hamwe nkuko amasezerano ya Arusha yari yabitekanije muri ano makuru murakurikira ugujejwe kumenyesha makuru muri urwo runani Seforo Arusha kubona leta y'u Burundi yihindukiza mu vyo yahora ivuga kuvyerekeye ingingo zo guhanganikiza ca coronavirus ni vyiza cane naho hari n'izindi ngingo yari kwiye kwihutira gufata bivugwa n'ugwaruka go mu mugambwe MSD ido nido jyano makuru ni mukanye sase ndasubiye kubaha ikaze imyaka 25 iraheze habaye ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu muri kaminuza y'u Burundi ishirahamwe ry'abacitse ku icumu ryitwa zirikana UB95 ryaratunganije ibirori byo kwibuka abagenzi babo bahasize ubuzima kuri uwa kane igenekezo rya 9 mu kakaro ivyo birori vyabereye muri kaminuza y'u Burundi mu kigo co kumutanga abacitse ku icumu basaba ko uwo wese yogira amakuru kuri ubwo bwicanyi ko yo yashira habona iyi nkuru na Denis ndayikengurukiye. Ivyo birori vyatangujwe no guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'ubwo bwicanyi bwabaye muri kaminuza y'u Burundi bwabereye muri kaminuza y'u Burundi mu kigo cyo kumutanga urongoye iryo shira hamwe ry'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi akaba yasavye abo bose bafise ico bazi canke babonye kuri ubwo bwicanyi ko bogira ico batereye kugira ukuri kumenyekane gutyo n'ugwaruka ruharonkera icigwa. Tuboneyeho gutera intege abo bose bafise ico bazi canke babonye ko bova mu gacerere no mu kinyegero maze baja habona bature ukuri bazi nitworeka no gukubitira urugohe incabwenge igihugu gifise kugira zitangure ubushakashatsi kuri iryo shano gutyo ivyabaye bibera icigwa ugwaruka gubu nubwo muri kazoza. Uwo yarokotse muri ubwo bwicanyi yamenyesheje kandi ko naho ubwo bwicanyi bwakozwe n'akagwi ko mu bwoko bw'abatutsi ko atawoca vyitirira abatutsi bose kuko ababikoze bazwi. Naho iryo nyabwoko yakozwe n'akagwi k'abatutsi nitwoca twisunga wa mugani ngo umuryambwa abumwe agatukisha umuryango kugira iryo shano turihomeke ku bwoko bw'abatutsi iyo buva bukagera. Twarabonye ababikoze n'abatabikoze. Mu nkuka y'imisa yo gusabira abo bagandaguwe Musenyeri Jarwin Ahimana yasavye abaraho ko batofata igihe nk'ico gucura intimba ahubwo bobona ko ari igihe cyo gusabira Burundi kugira buvavanure n'ubwicanyi. Naho bibabaje kandi biteye agahinda iki gihe nicari igihe cyo gucura intimba habe namba. Iki gihe si gihe cyo kwicurikira canke gucura urutoki. Uyu munsi ni umunsi wo kwibuka, ni umunsi wo gusubiza iteka abarinyazwe. Turi ngaha kandi kugira ngo twerekeze amaso ku Mana umuremyi tumutakambire tumusaba ko yokiza Burundi igihugu cacu ico caha c'ubwicanyi. Urongoye umugwi Sever Pierre Claver Ndayicariye mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko baba abishwe canke abicanyi bose n'abana b'u Burundi. Kano kanya katubere kandi akaryo
ko kwibuka no guhereza Imana abandi barundi bose bagandaguriwe muri bino bigo bya kaminuza birenganira nk'uko yaje kubishikiriza, kuko inzira zari nyabagendwa imbere y'uko bubaka uru ruzitiro mubona ntigwahoraho. Tuzirikane ko haba bishe canke abishwe ndetse n'abarorera bose basangiye ingobyi ariyo Burundi, igihugu c'amavukiro. Ubwo bwicanyi bwabereye muri kaminuza y'u Burundi bwahitanye abanyeshure bo mu bwoko bw'abahutu barenga 100. Gushika uno munsi umuntu umwe akaba ari we afunzwe yagirizwa ko yoba yaragize uruhara muri ubwo bwicanyi. Denis Ndayikengurukiye tumukengurukire. Urunani Sephora Arusha ruhurikiyemwo amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike rusaba umuguje cyo kumenyesha ukuri no kunywanisha abarundi severe gufata mu mugongo ababuze bose baba ariko baribuka babo bishwe nkuko waraye ushigikiye abibuka abanyeshuri b'abahutu biciwe muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 1995. Kubwa Vital Nshimirimana arongoye urwo runani Forske ngo umugwi severe ubikoze uko niho uzoba ufashije kugira abarundi bashobore kunywana. Kurikira Vital Nshimirimana arongoye Forske. Umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi urongowe na Petero Karaveri Ndayicariye waranembaguwe cyane kubera ingene ukora na cyane uguhengama wagumye werekana kuva igihe watangura kurongorwa na Petero Karaveri Ndayicariye. Turavye rero ingene ejo igihe hibukwa abanyeshuri b'abahutu bagandaguwe muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa 1995, tukaraba ngene uwo mugwi witavye atanumwe avuyemwo. Ni ibintu twabonye yuko ari vyiza cyane, kuko turashigikiye yuko ababuze igihe bibuka bashigikirwa, bagashikikirwa n'umugwi nka severe, bagashigikirwa mbere na leta y'u Burundi. Hanyuma rero mugabo turasaba kandi uwo mugwi yuko utobikora muri kaminuza y'u Burundi gusa, kumbure kubera hariho bamwe mu bawugize basanzwe bari no mwishira hamwe zirikana. Mugabo tukavuga tuti uwo mugwi severe uwo kwerekana uko gufatana mu nda, uko gushigikira ababuze igihe bazoba bariko baribuka abanyeshuri bagandaguriwe mu Kibimba, abagandaguriwe Ibuta, impunzi z'abatutsi zagandaguriwe Ibugendana, Iteza n'ahandi. Aho niho tuzoba turiko turarondera gusenyera ku mugozi umwe, niho n'uwo mugwi uzoba uriko uraterera kugira ngo abarundi bashobore kunywana. Tukivuga amakuru avuga ku mugwi severe uje no kunywanisha abarundi warukwiye gukora icujejwe kugira hubakwe icibutso kimwe rudende. Iyo ni impanuro ya Emmanuel Ndereyimana aje wisata cyo kumenyesha amakuru mu runani Sephora Arusha. Emmanuel Ndereyimana abivuga afatiye ku cibutso cerekanywe cese ku munsi wa 4 hahimbazwa imyaka 25 iheze hagandaguwe abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Yavugiye mu kiganiro Club de la Presse cari kiremeshejwe na Patrick Mitabaro. Kuno munsi bariko barubaka monima kuri Université y'u Burundi. Commemoration y'abahutu bishwe b'abanyeshuri. Siko abahutu bishwe n'intwaro ya Nkurunziza, monima yabo tuyubake. Kumbura ntibaragera aho bavugwa, ntibaragera none umva tugiye kugwiza ubumonima sivyo mu gihugu. Hanyuma abatutsi bapfiriye Bugendana nabo bubake monima, abanyeshuri b'abatutsi bapfiriye kuri campus y'Ikiriri bubake monima, iyo abahutu bapfiriye kuri campus ya Mutanga monima irikiraba irikirashigwaho uno munsi sivyo. Abahutu bamaze imisi bicwa n'abatutsi mu ntwaro ya CNDD-FDD monima tuzoyubakehe. Ivyo rero vyose no kuraba abariko barabikora ni nyungu zabo. Izo nyungu rero kugira tuzirengere ifoke ajya amasezerano yarusha asubira ku meza abantu bakayakorerako. Ahubwo CNDD-FDD kazi kavuga iti kuri aya masezerano yarusha ico tutemera niki tukakivuganako tukacemeranya toute tendance confonde twese twicaranye hamwe tugasubiza igihugu itoto. Hanyuma abo bapfuye rero muri ayo maseri d'evenement yose yagiye araba mu gihugu
tukazokumvikana rero monima imwe ega niko na severe ibiteganya niko byariteganijwe niko bitegekanije urumva rero iyi severe ariko umenga iremera kizo gikora ikoresheje yisunziki kwa masezerano twari kwisunga yarusha bayahanze namuti rero bari guhera kuri iyo monima canke niyo bazohereza kuko severe acakora iyo monima bariko barakora no munsi twabaze kubabwira ko atari monima y'aba victime bose mu gihugu ni monima y'akagwi kamwe nishirahamwe iryo shirahamwe rikora monima zirikana iyo zirikana none ejo ni haza shirahamwe gitwa Coca-Cola canke kaki naco zizokora izindi monima zabo hariya nayo ase genocide yarashize ubu turi mu ayo yose n'amafuti ivyo ndakubwira ivyo byose n'amafuti dukwiye kuraba mu gihugu nimba dushaka rero vraiment véritablement kunywana kuraba idonido ikidutuma buca tugatora imipanga twese kuwa mbere kandi kuwa Mungu twari kumwe mu misa ni giki hanyuma tukazogira monima national apana monima ya mouvement ya ONG mouvement ibyo uri kuravuga na monima ya ma ONG ma mouvement n'ibindi turakeneye monima national aho murundi wese azoza mbere y'iyo monima akunama yibuka biwe yabuze ibyo bishobora gukiza imitima y'abantu. Televiziyo Renaissance irabandanya urukurikirane rw'ibiganiro by'abantu bagiye baragira ibyago mu makuba atandukanye yagiye arashikira Burundi. Igice mugira mukurikire nici kiganiro cuwacitse ku icumu mu bwicanye bw'ihumbi 1993 bwabereye muri commune ya Butezi mu ntara ya Ruyigi. Twibutsa ngena vyagiye kuva bakigutema ukuntu wogiye gutorwa kumuritse kwa muganga byose. Nakuvuga ngo abantu bantemeye cyukuri narahagiriye ikibazo kirekire kubera ko twaba tuboshe kuhapfa byari bigoye namazeho indwi zibiri ari hepfo hariho umwonga urushanga biriya byondo byo mu mazi nibyo byantunze nibyo byamfashije cyane mu ndwi zibiri maze kubona ko n'ubundi ntashobora kubaho inguma zari zamaze kubora amenyo yari yamaze kuvamwo kugira ngo urabona hano ayavanyeho n'iyintuze hano ndabona ko n'ubundi atabuzima nja habona ngerageza kuva mu iryo shamba nikwega kugira nja habona niho haje umugabo umwe twabana w'umuhutu yitwa Artemo niwe yamfashije cyane niwe yankuye aho hantu anjana iwe aranyotsa arankura ko ya migozi aranyotsa arankanda asanga ntibikunda ndaharara rimwe kumusugira gatatu amvanaho niwe njanye kwa muganga ibutetsi ku bitaro by'abazungu by'abatariyano byari Butetsi yego ubwo maze kugera mu bitaro Butetsi kubera ko nta muntu nari ndahasanga nzi ba mama sinzi ngo bari hehe bo bari bagiye mu Ruyigi navyo nari nzi yo bari niwe yagumye yarangwaza amezi 3 ndi muri icyo bitaro ndaguma mu bitaro Butetsi barabona ko atagigenda kubera icisho cyatera rivumera nabi banjana mu Ruyigi mu bitaro byo mu Ruyigi banjanye mu bitaro byo mu Ruyigi ndamaze indwi eko hano nuko bavuga mbere hano yagize hari dukuku hano ntihari hafatanye hari hamitsuko hasamaye ku maze indwi kubera tawo umuntu yangemurira daki umudokiteri yitwa Jacob wo muri Chad yari umwirabure wo muri Chad yakuvura ku ivyo bitaro sinzi ukuntu yapfukanye na Maki barankitse hama baza kundaba baje kundaba bamacarantwara nk'umuvyeyi yanjana iwe sigara mbandanya nipfuza mba mwirererewe hamwe mu bandi bana. Ico kiganiro cyose kiba kizoca ku mihora yose isanzwe icako amakuru n'ibiganiro vya televiziyo Renaissance guhera kuri wa gatandatu igenekezo ya 11 mu Kakaro. Kubona leta y'u Burundi yarahavuye iremera ko ikiza ca coronavirus kihari kandi ku rugero rwo hejuru ni intambwe ishimishije igaragaza ko hariho gushaka kwa leta y'u Burundi ko kugomba guhangana n'ico kiza bivugwa na Diomed Kabura umuvugizi w'ugwaruka rw'umugambwe MSD.
ariko akabona ko hakiriho agahaze kuko leta yari ikwiye guhagarika ibikorwa bimwe bimwe bituma abantu benshi bahurira hamwe canke hagafatwa n'ingingo mbere zotuma birinda kwegerana. Tumukurikire. Ku bijanye n'ikiza ca coronavirus kuva kigitangura gutera ku isi mu bihugu vyo mu karere twagumye dusemerera tuvuga ko mu Burundi hakwiye gufatwa ingingo zo kwikingira, haba ibijanye n'ubufukamunwa naho bo babwise ubuhomeramunwa, haba ibijanye no kubahiriza distance hagati y'abantu, abandika ijanye gufata ingingo zimwe zimwe zibuza amakoraniro y'abantu benshi. Ariko ivyo vyose bavuga yuko ari politique, ari mikino y'abari hanze. Ariko ubu uravye aho bigeze barahavuye barabona yuko ico kiza kihari mu gihugu kandi ku rugero rugaragara, ku rugero ruri hejuru. Turavye ivyo umushikiranganje w'amagara y'abantu aheruka gushikiriza asaba kwambara ubufukamunwa n'atabigize itegeko, tukaraba ivyo yasabye byo gushiraho amazi n'isabune byo gukaraba ku mabisi atwara abantu yunguruza abantu. Ivyo byose novuga nti ni intambwe aratanguye kubona yuko ico kiza kihari, naho nyene atangingo igaragara barafata, kuko ikintu nyamukuru kihari mu gihe batazaba barafata ingingo yo guhagarika ibikorane, guhagarika amasoko, guhagarika ahantu hahurira abantu benshi mu buryo budacungerewe neza. Nibaza ko batazoba barashika ku ngingo nziza, ku nyifato nziza yo kwikingira ikiza ca COVID-19. Ariko intambwe bafise nibaza yuko niyo novuga nti botera bakomeza bagafatira aho nyene bari bahereye, agafata n'izindi ngingo, akareka kubivuga nko gusaba, aho bagatanga itegeko, agafatanya n'igipolisi n'abajeje umutekano kugira bashobore kubahiriza ingingo zoba zafashwe. Ana makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwijeye kuri no wa gatanu imisi 133 bafunzwe. Bakaba baciriwe umunyoro wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana no miliyoni 1 na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bubanza. Tubibutse ko abamesha makuru bahagaritswe kugenekezo ya 2022 gitugutu umwaka uheze Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mponzenzi na Egide Harerimana bakaba bagezwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Hakaba naho duce dusozerera amakuru twabateguriye. Shimire bagenzanje bafashe mu kuyatunganya, shimire abari mu buhinga bw'ivyuma, eka shimire namwe mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.